Hello, wonderful people. I'm Alain Nova Irambona. You, uri? Keza Dorsi. Miss Dorsi. Exactement. Voilà. Tugiringa ko tubasangize amakuru atandukanye mugabo muri Africa Live, Africa Plus. Reka tubajane kwino nkuru yavuzwe ko cyane n'ubu ikiriko yerekeye abakuluna ngaho muri leta iharanira demokarasi ya Congo, la République démocratique du Congo. Miss Dorsi, l'information a fait parler plus d'un. Abana bandi barivuze ko baba abo muri Congo, baba abo hanze ya Congo, abo mu kare ka EAC, eka mbere mu miryango itandukanye Congo irimwo za ONU n'ibindi bice. Mugabo rero kuluna kubatabizi kubatabazi nibiki? Mbere na mbere nkuko mugenzi wajeje kumpa ijambo ndetse navyishye nabivuze abakuluna novuga ati nabagwanye bamaze novuga biterabwoba hari neza neza Kinshasa. N'umugwi biterabwoba. Umugwi ego uzwe maze n'igihe kitari gitonova. Rero hajyanye hakaba harafashwe ingingo imbere na mbere nuko barabahana mugabo akabarekura mu nyuma. Ariko rero nkuko novuga ibinyamakuru bitari bike vyakoze kwino nkuru ubona yuko iyavugije abatari bake ndetse yanababaje n'abandi. Rero n'ingingo ngo ni ntabanduka ugwaruka rushika 127 umva katari bake 127 kuluna. Voilà, novuga ati gwihaye umugambi wo kugwanya no kwica mu bisagara rubwirizwa guhabwa igihano none igihano cyo gupfa muri Republika ihanira intwaro rusangi ya Congo. Rero nkuko vyashikirijwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi w'iki gihugu uno nawe ni Mutamba Constant hari kwigendekezo rya 6/0 no mwaka. Rero nkuko tuko turanabivoma nga kuri RFI. Rero ngo iyo ningingo ni ntabanduka kandi irihuta kuko runo gwaruka ruriko rurateza novuga kajagari mudugararo ego mu bisagara cane cane umugwa mukuru wa Congo yo ni Kinshasa. Rero hari haciye nk'indwi zitari nkenya. Rero ubushikiranganji bubiri ubwo butungane n'ubw'intwaro yo hagati buhiga bwongera bufunga urugwaruka rwitwa kuluna. Rero abashika 300 akaba ari bo bamaze gufatwa bagafungwa. Muri aba rero 127 nibo bazofatwa bafatiwe ko ingingo yo kwicwa. Rero kuluna mushaka kwibaza gisigura iki? Bena mbere kuluna ni kirimi cy'Lingala, ni Kilingala. So ngo hajya rero kaba bisigura ubusuma karuhariwe bwo mu bisagara mu Kirundi no mu bisagara. Ego mu Gifaransa ni grand bandisme urbain. Banditisme urbain. Voilà. Nukuvuga nabahinga bigira bakaruhariwe mu kwiba mu bisagara. Voilà. Rero ni no urazi ko kera ngaha iwacu hari babito ba Gatarina. Okay, nzo umuntu yitwa Gatarina. Ngo bamuteye Katarina ngo bati je nakuze ndavyumva ngo ba Gatarina abo nabo abakuluna. Ego nabakuluna abona hajya ni no mugwi w'ugwaruka biba bakica bakoresheje ibigwanisho nk'imbugita, inkota, umupanga, amabuye. Urumva mugabo nyene aho nyene igihano carafashwe bahara baciriwe urubanza abashikijana mu 7 bashikiriwe urubanza rwo kwicwa. Aba nabandi baragize ibyo bashikiriza muri ONU baravuze bati ntibikunda cyo kintu gihano cyo kwica abantu nk'abo kicwa mu gihe cyo gihano gitebanje yuko ngo bateza kuraswa bakicwa ku mugaragaro kugira ngo bitange karorero no ku bandi ngo bazobihebe ngabada kuzima 18 nabo. Voilà, bashajya mu bibanza by'ikosorero nkuko novuga amategeko agenda novuga ni nk'ibihugu byose nova urazi yuko n'umwana ari munsi y'imyaka 18 abakigengwa n'abavyeyi bisanzwe ari n'amategeko amukingira ndetse n'umuntu muri rusange afise amategeko amukingira. So novuga nkuko yaba mu Burundi canke ahandi iryo tegeko ryo kutica abari munsi y'imyaka 18 bafashe ihangiro yuko babajana novuga mu kigo cyo kubakosora cyo kubasubiza mu nzira nziza. Ego babongereza ubuntu bwari bwatakaye cyane. Iryo tegeko kandi
ntirishobora gukora ko n'abakenyezi bibungenza bigeme usanga bibungenze iryo tegeko ryo ko boca bicwa ntirishobora kubakora ko kubera baba bafise ubundi buzima mu mubiri wabo. Hamavu y'ivyo amashirahamwe adaharanira ivyiciro vya politika muri leta ya Kongo banabo nyene bari nk'abagabuyemwe imiti. Bamwe bavuga bati mu vy'ukuri iyo ngingo nishigwe mu ngiro kuko ari ingingo ya leta turanarushe kubona habaho tezurira bene gihugu bari mu mudugararo dasanzwe. Mugabo abandi bakavuga ati iteko mpuzamakungu naryo rirakuraho igihano cyo kwica. Mugabo igihugu cya leta ya Kongo iryo tegeko ryo kwica igihano cyo kwica muri Kongo iharanira demokarasi ntago kibujijwe. Icyo gihano kiremewe n'amategeko. Bisigura ko abantu bavyumve n'abantu baragerageje kubihanahana kuvyumviro ukabona ko aba n'abandi babivuze bitwaje politiki nkuko nyene wari ubivuze. Iryo tegeko muri DRC Kongo risanzwe ribaho, ariko hariyo bamwe novuga b'abanyekongo arenda shiramwe na cyane aba n'abashingwa manza usanga bigenga. Rero bobo mbere bibaza yuko byari terabwoba novuga leta ishaka kanurira amaso siko ubwo gwaruka barako bo biheba bavuga ati niho twabica peut-être nyabazo cyo biheba Jean bekibaza yuko leta itazoshira mu ngiro ico yiyemeje bakibagera yuko leta nifina mugabo twarabonye itegeko ni itegeko. Hari amasanamu yerekana bariko bararira imiryango yaje gusezera abakiriwe ubwo gupfa. Abatari bake novuga basanzwe bakoresha urubuga rwa TikTok mugiye mukandika justement kuruna bagwa amashusho menshi atandukanye. Urabona imfungwa zivanwa novuga Kinshasa zigajana mu rindi bohero abo usanga barakiriwe novuga ubwo gupfa. Benshi bakavuga ati ngo yaha baracari bato no umwana yamaze kugera ku rugero rwo kwakuza mu wundi muntu. Là c'est grave. Uno Costa Mutamba uno mushikiranganje yaramaze imisi na wari Alain yari popular wanditse no ku ma réseaux sociaux watubati uharika Costa Mutamba bavuga très populaire à son moment kuko ino nkuru yaravugishije abantu benshi haba muri Kongo haba mu kareka yase haba mbere no muri Afrika eka mbere byashitse no buzayiniyo africaine bashika no muri nama nkuru za ONU aho bose bavuga mugabo byo byose igihugu cyose kiri souverain gushira mu ngiro ingingo zijanye n'ibyo kirekuriwe n'ibirekuriwe n'ibwizwa shingiro. Ibyo bya kwinshingiro rya leta yananditswe ya Kongo mu gihe ico gihano cyo kwica kirimwo kigitekanijwe leta igishize mu ngiro umuntu yohava yibaza ko idakoze ikosa kandi noneho nta kosa yo bikoze. Mugabo rero tugiye mu kwemera naho abantu bemera narabonye abantu bari mu bisate byo kwemera imigwi yo kwemera ma ecclesia na indi migwi yabemera nawe yavuga bati mbega none ico gihano muri sur muremeza ko mu vyukuri kigiye kuzotanga umuti urama ivyo by'abakuruna bikaca bisendwa Burundi ga mureta yana demokarasi ya Kongo. D'après nk'ivyo birumvikana na cyane ku bantu usanga bemera bashira Imana imbere kuko ibintu vyose ndetse n'ibihugu bitari bikena twebwe dushira Imana imbere. Jewe d'après ma commentaire naravye abavyeyi bamwe barababajwe niyo nyifato yasohowe n'amategeko hariya nyamediya si Kongo, ariko n'abandi bakavuga itegeko n'itegeko nk'abantu bamuzi abacamanza canke mwiza amategeko murazi yuko amategeko abaye kugira azana amahoro nganara naremeye gusumba amahoro. Voilà ego ashire novuga ahindero bajye usanga indero yaratakaye bajye usanga barataye umurongo niho ngo kubona ahubwo ngo baranarishizeho n'abandi bariko barakwegwa n'aba bakuruna bakaja mu bakuruna siko baca babona yuko vya bintu si byoroshe. Vya bintu byo kuvuga ndatse ubuzima nakanga ngo nidegemvye kuko abenshi novuga naragerageje gukora kuri TikTok numwe no eko uravye no ari washikije avuga ati yuko ndumwe mu batwara bakuruna kandi jewe sintinya wati umuntu abanze gushikiriza ku binyamakuru bitandukanye akavuga sintinya abayamaze ko mwiheza umuntu sintinya kwa ubuzima umuntu nawe rero umwaka kuko ugerageje no kureba abantu bavuga ayo mashusho urabona ko barihereza ibiyaya mutwe. Hari abaja kwiba mu mavuriro ivyuma biba bikenewe mu mavuriro imiti n'ijambo rimwe nabononyi bo bisaka byose abandi bakavuga ati tukaba twabitewe nuko atabuzi tuko turaronka ubukene n'ikibazo mugaje nibaze yuko
guca ufata iya mbere ngo ugiye kwaka ubuzima abandi cyangwa ugashorashuza abandi ejo tuba ari mutonya wawe icyo nicyo batiyumvira rero ntibazi yuko bari bakora amakosa. Solution si ukwica, solution si kufata ku nguvu umwigeme, solution si ukwaka ubuzima umuntu canke kwiba ibitaro bikenewe. Bana yuko aho bigeze na DRC Congo urabona yuko barumiwe birateye ubwoba baracari bato n'ugwaruka umva ni hari n'abari munsi y'imyaka 18 nabo bakaca biremesha ati niturimwe akana karababaje. Uko biri kose Miss Dorcy kico kijanye n'abakuruna itegeko rizoshirwa mu ngiro hanyuma itegeko rimaze gushirwa mu ngiro haraba inyuma y'igushirwa mu ngiro y'itegeko abantu bazogerageza barimbure barabe mbega ishirwa mu ngiro y'iyo tegeko ryatanze iki nk'umuti urama hama natwe nka Africa Plus Africa Live tuzogaruka mu kindi gice aho tuzoba tuvuga tuti rero mbega yangingo ya leta gushira mu ngiro ryategeko kwa kundi ryatanze umuti urama Abanyakinshasa na cyane bari bageraniwe n'abakuruna ubu bararyama bagasinzira bagatora itire ataco binona ego wait and see Africa Live